y'all, come look at this. Shaka kuzana ivyo bintu vy'imiteto uraza amafaranga iyo tuyakura. Ejo bundi honyene naragusavyura nanyima mugango ndakurunga ikirere kareka kuko nari mikashi yaragowe. Izirarungika amafaranga nkayo onye kandi atacari karacako. Amamega ya misi yose nta soni. Reka shaka gufyinata. Mugiye bari korode we wari kumuha. Zamureka amafyeri nani zamureka amafyeri umviriza uyo ndagusavye reka kuzuritwaza ibintu vy'Imana aha turi ku isi zoza uramenya yuko nanje kiramena oh ya Bibiliya uraraba uyindunga ikiresha ego sawa Bikira Maria umuvyeyi sawa oh adale kono Nito alikuwa poka pyari. Oya cyane nakonda ganira na Janet ambaye ku bintu bya Bibiliya. Ko ntabyumvise. Oya. Bijanga guha. Bibiliya ego Bibiliya. Bibiliya niyo yisha mu buzima busanzwe. Bibiliya. Basi nyane nana imuhaye cyagehemo ijage duheruka ku munsi w'Imana sinzi ko wari wabibona. Namuhaye Bibiliya kugira ngo aze kucenzanira muhira ariko ntabiyanzanira ko ndamubwira ayinsubize. Najya anyu Bibiliya. Barayijyaniramo. Barayijyaniramo. Oya nako namubwira yinzanire nuko sinzi kuri kwa ntahura gusa kandi we mwino minsi nambise kusigagira mu ngeso uri umwana wa pasiteri nukuri ivyo bintu urabikora. Oya mumbari nangaho ngo je nta bintu ivyo by'umwana wa pasiteri urabizi papa ntari mu pasiteri Jesse ndi mu pasiteri ariko nta bintu bibi ngenderamo ndabwira ko nagira ntore Bibiliya yiwe nibaze ko atakibazo na kimwe kirimo nivyo hora gusaba kakwiba ni je nayo ahubwo nayo ndiko ndamubwira zoyinzanire niyo hora musaba kakwiba amahera nayo yaje gute wanyumvise Pere ndaho no munsi kandi abandi bagiye kuri fara ariko no munsi nice oya muhungu reka ndakubwire je burya hari ibanga ryanje nkora ndiko ndakoresha mwana misi utazi urabona nje senkana nahaye ujya mudema nena zicomoye kano fade muhungu namucomoye 200 iyo urafyinata nubu ndazi mukanyagira ce ngaha urabona inzira misi yose niya cyamwa byo kudandariza wa mubose Sioni peti ubaziga kwana na Sioni c'ubwenge wambwa ntavyuzi ubere ibintu vy'Imana birekera Imana byaseze mberekeza ubere ibintu vy'Imana ugomba utagwa kwivanga n'amafaranga sawa ja mwijuru turabe ubere Imana kwingaha ku isi yikorera none erega none siniko narondera byo kurya ndege gukora erega mba ndiko ndakora umwana pasiteri pasiteri konze amashikanwa amayaronse uronda yo kuruya cyane none pasiteri ntumva nyene kari umuntu mu yumva amashikanwa aguma yaje ivyo biranda reka papa nanje turatandukana reka cyanda karindi kuko reka ndakugira umugambi urabona mukanyagira haje sivyo ukaba wumva uri po ucuza tumurindire nkwereka ikintu twikorera jewe je namahera avumya nzojya oya yareke je namahera avumya nzojya yareke nanduri imikoshi ndira mu bintu gusa ukagira umuntu numubibwira yuko nabikubwiye awenzo kurega no kuri kwa fazi ndobiraga kwa so mari nangaho usiga utegera abantu zurabiba jewe ivyo nabikubwiye genda iwanyu genda iwanyu reka nigira aho mu minsi z'abarafu ntarigera yiba narimwe mugabe ingeso nzi afise oui allo afise ingeso aravuye ku kazi sawa reka ndamutegerere muri ya nzira jote mombe benzo la munezereza niwameba wala yenzo kwiyica bizotuma amalira temba mu gatuza kanje njamika mu gatuza kawe maze unyiharira umekugela kule inilo kukusiga jamais wamenuri ubuzima yagapfa ntiyihishe nikikesha kuwaza yani bure najipaka hivi ninachojimaliza wanavuta taswira kipi nilichokukwaza jibu nakosa naona kabisa uliamua kuniumiza songa sineza nikawa bubu maana songe God have mercy upon us.
musore hasigaye amasaha 2 ngo nawe upfe none uwo muntu mwisha umuhora iki sa oya mana nukuri banzureke mbanze nubaka yanzu yo Mukamenge nawe navuze yuko nzokubaka